arabikora mu gitondo baca baja muri chambre de conseil sahindwi jewe ndaja kumuraba hama ndataha ngeze mu nzira igitangaza Imana yankoreye nagiye numva telefone ivuga ngo katugaruke utahane umwana wawe. Amen. Kwizera kurarema gukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashi. Amen. Nanje mpagaze ngashima Imana mwiyindwi je naratewe n'ibitero mw'ijoro gushika hamwe abana bose bavyuka bakarira turabura ibintu bishitse mugabo nza numva ijwi riraje nyene ndumva ko twohaguruka na madamu tugasenga turahaguruka turasenga niho twumva abantu nenga bazanye radiyo impande yaho tubaye turasohoka mu rugo twumve ko boba ari nk'abarimo bararengana biraducanga ariko nza numva ijwi rirambwiye nyene ati tora Bibiliya ndazingurura Zaburi ya 35 sanga agasuzuguro ngira abadayimoni baba barungitse inyishire mw'iyo Zaburi je ndayisoma yose turahagarara mu ijambo n'umuryango ivy'Imana yakoze uwo munsi by'ukuri byarangiye dutsinze amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Hari ikindi je by'ukuri nari nzize indwara muri uku kuboko ba Benjamin barabizi barambaye hafi ubu kugeza isaha uku kuboko kwarakize Yesu ashimwe. Amen. Amashi magaze ngashima Imana General n'umukozi wo mu nzu ariko ndashima Imana yarampaye moto yo wanje ngiye gukoresha mu ibarabara. Amashi menshi cyane. Umuntu yahora n'umukozi wo mu nzu ubafise moto yiwe atari y'abandi. Ico siriko Imana yakoze. Amashi menshi ku mwami Yesu. Anywa urumogi n'itabi abavyeyi hamwe batangura kunyanga bagomba no kunyirukana muhira ngaho igihe nshika ngaha baranyakiriye abapasteri baransengera hanyuma ibimogi n'ibitabi ndabiheba guva uno munsi businyibinywa. Amen. Ikindi naco nshimira Imana jewe ndi umuhungu ngaha nahora nisambanya nkasambana n'abakobwa ndabishimira Imana kuba yamezi agiye nkabiheba byose cyane. Ngaha shima Imana naje ngaha muri Pantase nari ngwaye cyane ingwara yanje n'ukuri yari yobeye cyane gose sinari nzi ko nokira ntamize n'ikinini ariko Imana yarangiriye ubuntu ndakira ndashimiye n'umuvukanyi wanje yanzanye hano aho yicaye Imana nimuhezagiye ishishikari hezagiye n'abakozi b'Imana basenge. Ndashima nimumfashe shengero ry'Imana dukomera amashimana mumfashe dukomera Imana amashi abarongozi bo ngaha bafashe mu pasiteri wacu jewe naje ngaha mfise ibintu byinshi bingwe biremereye imanza y'ingwara iki ariko Imana igenda intabara igenda ingirira neza misi yose namaradirutse muri burake ariko ko wa gatanu nari mfise umuntu napfa no kumfungisha ko yomfungisha mbira ko ndakantu kagahise cyane Imana yaraye impaye ejo nzasanga ndirutse nibagira ko ejo ariko gatandatu mbyuka kare nsanga burake ntiratangura nsubira muhira nasubiye muhira nsanga ariko aratekera ngaruka muri burake nsubira gutaha ku mugoroba nsanga ari kariyoga ubu yarayamviriye mu rugo kakajaya ngaya kakamera yezagira neza ahanize ibintu byose kwizobinkorera. Imana yambwiye kimaze gukiza abantu bashika kundwe kinishimira Imana nuko abatari barihanye yambwiye ko bagiye kwihana nubwo bahora banka kuja mu bakizwa cyo gitumye nza gushima Imana ishimwe cyane Yesu. Nkomagaze ngaha shinga intahe yuko Imana yabanye nanje nadoze kuvuga ubutumwa ruguru Imana y'umugere wacu yabanye nanje abantu bavuga ati ahubwo turakeneye iryo shengero rizoze hino ahubwo naje ndavuga ati ahubwo rizokwira isi yose kugira ngo abantu bose bakizwe. Ndashima Imana kandi yuko Imana yampaye akazi hamana tangura bitoroshe ko nza gusenga mu gatondo ariko ubu yabigenjeje neza ubu nkaba naje gusenga nkabashima Imana kandi yuko Imana yankije inyatsi n'amafaranga atari make ahubwo telefone zibiri zirantelefona kugira mva aho hantu sinda aho mbere nje gutora yandi mafaranga Imana icarama ni telefone kandi nziza cyane
imana ibahe umugisha sawa imana ibahe umugisha imana ibahezagire cyane ndayizi cyane wari warakubititse none imana yakwibutse Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi jengera nshimi cibana nkoreye ngaha ku munsi wa kabiri je haramubonye ariko ashitse uwo mwana caragwara araremba ndamuvuza biranka ariko ndavuga ati hariho imana hariho umuvyeyi twama twitura ndamuzana ngaha mu gitondo muri burakeye ku wa kabiri ariko umwana araremba ndavuga ati jewe kwera umwana niyapfira ngaha mu rugo iwanje ntafise uko ndabigenza bigenda gute ariko mana ndi umuvyeyi wacu yarambaye hafi aramusenga aratuja inyuma aradufata mu mugongo ariko uwo mushitsi kweri nawe yaciye aduga kubera haciye hafatwa uwundi mwana mukuru ariko ubu yaranterefonye ko abo bana bose bivanye n'amasengesho umuvyeyi yabimutekereye abana barakoma ubu nawe mwana yarakize imana ishimwe amen oya gusa je ndashimye kuko uwo mwana ubu yarakize sinumva n'icyo noshe umutware wawe nawe oya umugore wanje aracanwa akayoga mugabo arandika nkaja gusenga araza gusenga arandika nkaza gusenga arakureka ukaza gusenga kandi kagasuzuguro k'abantu karabavuye oya ubu kubera n'abandi ndabazana ngaha ku rushengero bakabona aho womba kweri ubu baravuga ati uwo muntu afise aho asengera kuko nta mwana ndazana ngaha ngo musengera agenda adakize uyu muntu yagiriwe amahirwe ngo aronke umusore abantu baramubwira ngo uwo muntu aronke umusore angana gutyo yarakenshi barabura n'umwana rero sasa uravuga ati ngomba gusenga imana muri repentance intejuru yarankoreye igitangaza imana kandi ababivuze bose ubu baranyemera agasubiremo reka gace mu cyamake ubundi byari byagenze gutya urumva tumaze gukurana kubera nahora nkora ikiboyi iwabo arantwara hanyuma amaze kuntwara nari mfise abana babiri muhira abo bakundana baramubwira ati kabu kuza gutwara umuntu abyaye kabiri kandi uri umusore utarabyara ariko kubera hariho imana nari natangwe gusa kuba natanguriye muri repentance imana irambara ati wengeye kuguha umugabo kandi nzogukura agasuzuguro ko kuguma bagukengera maze bamaze imana imaze kumumpa niho babantu baca bavuga ati urya mwirukana uko ntimukwiranya nta kuntu wozana umukecuru kandi nawe uri umusore ariko nanjye ngoma kuri ya mana repentance iravuga ati reka ndabikore batangara ubu rero baranyemera nta makenga bafise kandi rero ariko mukundiriza gatori umusegonda kandi rero icyo imana yankoreye sinangana uku imana irambara ati reka ndagushyirireko n'akantu ko hejuru babona ko hari imana ya repentance kandi nta yindi shengero nukugira ninjiye muri repentance nta muntu yanjanye nije nijanye nukuri imana ishimwe imana ibaha umugisha yongera ihe umugisha pastori Odas yongera ihe umugisha ubu kuko ubu narashitse kwa sokuru navuye kwa Odas ku muhungu wawe ubu narashitse kwa sokuru imana yaciye impa umwana w'umuhungu kandi ubu afise imyaka 2 ndamusigara akuze rero n'uwo mushitsi yaje kundamutsa naravuze ati imana Zakayo Yesu adakurara kwa Zakayo abantu baragize ishavu ngo ni kubera iki ngo araye kumutoza kore ariko nanjye navuze ati uwo mushitsi yari kurara mu biwabo kuko biwabo ni inshuti nyinshi kandi ngaha bakize ariko yashanje nico gituma satani yacifu umwana caragwara ariko urabona warambaye hafi umwana yarakize uko bavuga ati ubwapfa bigenda gute nashima imana kweli ndayishima